Ishirahamwe You Invest ririko rirategura igikorwa citwa Come and Meet Your Business Partner. Kizoba ku magenekezo ya 5 na 6 Kigarama ku nzu y'uburaro ya Club du Lac Tanganyika. Ezekiel Hatungimana umuyobozi w'iryo shirahamwe aratubwira akamaro k'ico gikorwa. Rero muri buzagwanira misi yose ndaho nibaze bibiri. Nivyo namanishura. Kandi cyamere kivuga ngo jewe nafise amafaranga. Ni umuntu duhora kamera afise amafaranga mugabo atabara hano yashira. Abantu barabaho. Kandi duhuye barangura n'ikawa akambwira ngo turafise amafaranga mugabo tuyanzwe yashira. Ikindi cya kabiri n'abantu bafise ivyiyumviro vyiza biryoshe bimeze neza mugabo bitage mutahe. Abantu n'abanyine barafise ikibazo bambaza. Ikuvuga ngo jewe bibiri nishuye imyaka 15 nishura wabona afise amafaranga aho yashira gacha nishura wabona yakene haza kuyakura byaciye bituma nzana inyishu zitandukanye mu nyishu zitandukanye harimo izakoze neza harimo izindi zaganga ko zikeneye uhinyanyugwa. Rero kino gikorwa dukora cyitwa Come and Meet Your Business Partner ni kimwe mu byo twita imikenyuro y'invest irakoresha kugira ngo yishure neza bya bibazo bibiri byande avuga ngo ndafite amafaranga sinyondo yashira bavuga ngo ndafite umugambi kandi amafaranga mugabo nabuze umutahe. Ezekiel Hatungimana aratera kandi akamo abarundi n'amabanki kuzo kwitabira ico gikorwa kuko kizobafasha kumenyana n'abantu bakenewe kizonabaha amahirwe yo kuja ahabona. Rero kino gikorwa cyitwa Come and Meet kibaye mu mwaka uno munsi ko turavuga inshuro yacu ya 4 kiza giha amahirwe abantu bose bafise ibyo bakora kugira ngo bahure. Iyo tuvuze n'ijambo mu Congereza ngo business canke affaire mu Gifaransa canke ivyunguka. Iyo tuvuze ijambo business ni igikorwa cyose ukora ufise intumbero yo kunguka. Kino gikorwa rero uwo muri wanje kiramuraba cyane cyane y'amashirahamwe adahani ya ibijya bya politiki n'inyungu mugabo afise ibintu barakora bizana umusaruro. Bikuvuga ngo kino gikorwa kirabaraba bakiraba kandi abantu twita aba consultant abantu bafise imigambi bafasha abantu gutegura imigambi. Kino gikorwa kandi kiraraba abantu bari mu mabanki abantu ba microfinance bafise amafaranga bifuza ahantu bayashira. Iri huriro kandi riraraba abantu twokwita ngo abanyamigambi umuntu usanga afise umugambi yifuza gukora hama n'umuntu afise amafaranga yifuza hayashira n'umuntu akora ategura retraite azasohoka umunsi umwe akorera akifuza hazokorera. Uwo muntu rero hano abantu biramuraba naze yige ahaza guhura n'abandi bantu kugira ngo amenye azokorera nazohura. Ico gikorwa kigira kane iryo shirahamwe rya You Invest ikoze kandi mu kukijamwo uragura itike y'amahera 300.